Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Bana b'Imana, uyu munsi hari amajambo turi busabikanye muri Bibiliya, ariko kandi nayateguye kugira ngo dusengere bene wacu bo muri Ukraine. Iyo mvuze bene wacu bo muri Ukraine, Ukraine ni igihugu cy'abazungu, ariko abazungu, abirabure, mbese abari bo bose twese turi umwe. Rero tubasengere kuko bari mu bihe bigoye cyane. Ibiriko birabera muri Ukraine bizohava biba bene kubitegura nyene canke se abahinga b'ivy'isi babona ko izohava iba intambara ya gatatu. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Luka, ariko ninamara gusoma n'amajambo uze gukurikirana video ndacashirako video y'ibiriko birabera muri Ukraine, muri icyo gihugu. Abari kuri YouTube bashoboye kuyibona, muyirabe mubone ibintu dukwiye gusengera. Reka dusome muri Luka ku kigabane cya 12, dusome kuva ku karongo ka 54 kugeza ku karongo ka 56. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukumenya ibimenyetso by'ibihe. Araheza abwira ishengero ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, ubwo nyene muca mubwira muti imvura iraje. Bikaba bityo. Iyo mubonye umuyaga uturutse mu bumanuko, naho mugira muti izuba riza kwaka cyane riturire. Bikaba bityo. Mwanangushi mwe, murazi kwitegereza ibigigwa ku isi no mu kirere, ariko ko mutitegereza iki gihe turimo ni kuki? Bana b'Imana muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluya, amen. Bana b'Imana, banza murabe video rero y'ibiriko birabera muri Ukraine, hanyuma duce tubandanya dusigura aya majambo. Of the country, Ukrainians raced to the shelters in the city of Mariupol under attack from Russia. Above ground, they try and contain the damage done by shelling to their property and families. Ukrainians raced to the shelters in the city of Mariupol under attack from Russia. Above ground, they try and contain the damage done by shelling to their property and families. В той стороне оболонь, на которой постоянно слышны звуки. Bana b'Imana rero, ngira murabonye ibiriko birabera muri icyo gihugu cya Ukraine. Ijambo ry'Imana Yezu Kristu yatubwiye riravuga ngo
ukumenya ibimenyetso by'ibihe. Tumenye ibimenyetso by'ibihe. Woba umaze kubona neza ibimenyetso by'ibihe turimo, ubwo abandi wijajaye ukiyumvira ko ahura atantambara yohaba. Ntiwijajare rero ngo wumve ko ahura uri mu mahoro, oya, ahubwo komeza wumve ko ibyo Yesu yatubwiye biriko birasohora. None ko biriko biradusohorerako, dukora iki kugira twitegure ukuza kwa Yesu Kristo? Yesu ni watubwira ibimenyetso by'ibihe. Akarongo ka 54 kavuga ngo araheza abwira ishengero ati, uwo ni Yesu yabwiye ishengero yari karigisha, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, arababwira ati mubonye igicu kivuye iburengerazuba, ubwo nyene muca mugira muti, ubwo nyene muramenya muti canke mukiyumvira muti imvura iraje, mukibwira ngo imvura iraje. Uwo ni Yesu yari karabwira abo bantu. None twebwe twiyumvira ibiki kubijanye n'izi ntambara ziriko ziraba mw'isi? Twiyumvira ibiki kubijanye n'ingwara ya corona? Ko mu myaka yose yaciyeho ego bama bavuga ngo harabaye ngo ibicurane bya Espanye, ngo harabaye ibi n'ibi, ariko bana b'Imana, nta gihe kigeze kibaho nk'igihe turimo muri iki gihe. Nta kihari kigeze kibaho muri iki gihe turimo. Urabye aho corona itugejeje cyangwa igejeje abantu, ibintu byose ku isi nzima byaraduze. Mbese n'imirima yagwaye corona, n'ibintu hagiye kuba amapfa, hagiye kuba inzara, hagiye kuba ibintu biteye ubwoba. Kandi abahanuzi ibyo barabihanuye, usibye ko bamwe batabyumva kimwe cyangwa tutabyumva kimwe. None Yesu nyimba tubwiye ko tubonye ingene icyo kirere kimeze, mbese ntitwokwibaza ati none ibi bigwara canke iyi ntambara itanguriye muri Ukraine itubwira iki? Intambara itanguriye muri Ukraine mu by'ukuri uri kuraraba Uburusiya nibwo buriko burahahaza kirya gihugu, kandi Amerika n'ibindi bihugu bimwe na bimwe byari byavuze ko bizoshigikira Ukraine muri iyo ntambara, ariko bimwe byatangwe gutinya. Ariko kandi hari n'ibindi bimaze kurungika ibigwanisho, hari n'ibindi kandi nzi bitoshobora kwihanganira, bigomba gutana mu mitwe n'ubwo Burusiya. Uburusiya rero buriyemera ku bigwanisho. Mbese murabona ko umuji canke imiji bamaze gutangura bariko barateramwo amabombe, intambara ziriko zirasekana, abantu bari guhunga. Niyo mpamvu nababwiye cane bana b'Imana, dusengere cane abavyeyi b'abamama bafise abana. Usibye ko ntashoboye kuba nobaha byinshi kuko mba niko ndacungananwa n'umwanya. Hari abamama ubona birukankana utuyoya mu ntoke, hari abamama, hari abatama, hari abandi b'ibimuga ubona bariko barafashwa nabo mu miryango yabo babahungisha. Bana b'Imana, ni ibintu biteye agahinda, bibabaje cyane, ku buryo nabo perezida wa cya gihugu yasabye ko dusenge. Eka hariho n'ibindi bihugu bivuga biti dusenge, kandi ubu barabona ko gusenga aricyo cyo batabara. Kandi n'abatemera Imana barinze bavuga ati baraterereje amasengesho bana b'Imana, baravuga ati dusenge, abadukunda badusengere. Kubera iki? Kubera barazi ko mu ijuru hari Imana itabara. Niyo mpamvu rero wewe unkunda wamunyumviriza, dufashanye tubasengere, Imana ikomeze ibarengere. Reka turabe ibikurikira. Yesu aratubwiye ngo duca tumenya ngo imvura iraje ari uko tubonye igicu gusa ingene biriko biragenda. Rero kwa kundi Yesu atubwira ati muzoshima ko ndi hafi kuza, ubwo
turabonye iyi ntambara iriko irategwa no mu bihugu by'ibihangange, ni twarabonye n'ibi bya corona. Ubwo rero tumenye ko tumenye ibihe nk'uko Yezu yabitubwiye. Hanyuma turabandanya, bikaba bityo 55 haravuga ngo iyo mubonye umuyaga uturutse mu bumanuko naho mugira muti ngo babonye umuyaga uturutse mu bumanuko ngo bagira bati izuba rija kwaka cyane riturire, ngo baramenya ati izuba rija kwaka cyane riturire. Icyo maze kubona nino urashobora kumenya ati uyu mwaka hazohava haka izuba ryinshi cyane, hazohava haka izuba rike, kubera tugereranije ntanze akarorero nko muri Australia hondi muri uyu mwaka uheze nta mbeho nyinshi yahabaye nk'imbeho nahora numva, ariko ubu muri iri ci nta zuba ribabaje ryahabaye nk'uko byahora mu yindi myaka nakabonye. Ariko kandi nzi neza abantu barimye ntabwo barose umwimbu nk'uko byahora bimeze. Rero ni bimwe Yezu yavuga, usibye ko ntari kubisomera rimwe, ni bimwe Yezu yavuga ati muzoshima ko ndi hafi kugaruka, amapfa azotera, ibihugu biterane, intara itera iyindi, amapfa bibeho, ibintu nk'ibyo. Nibyo rero ingwara zidakira, ingwara z'ibyorezo, tumenye ku ibihe kandi dushimire Imana ko Yezu Kristo yabitubwiye. Bikaba bityo 56 haravuga ngo ariko aka kajambo ngo bikaba bityo ukumve neza Yezu ko bikaba bityo. None wewe uhagaze hehe uri kuraraba ibi bimenyetso Yezu yatubwiye n'ingene tugomba kumenya ibimenyetso by'ibihe? 56 bavuga ngo mwabangushimwe murazi kwitegereza ibigigwa ku isi no mu kirere, ngo mwabangushimwe ngo murazi kwitegereza ibibera mu kirere n'ibibera ku isi. Bari bazi kubyitegereza, niyo mpamvu n'ubu ndi kwibaza ibihugu by'ibihangange, ibihugu bimwe na bimwe biriko biravuga ati dusenge cyane cyane, abantu nibasenge kuko intambara y'isi yose irateye. Iyo bari intambara y'isi yose ntabyo nzi, mugabo abahinga niko babibona. Rero icyo ndabisabira ni gusengera abana cyane cyane, dusengere abamama bana b'Imana. Intambara nimbi cyane, ibaze nk'umumama afise inda, urebye mwabonye video bijya n'ibitoya mu bintu biriko biraba, ariko mbo uko nzoza mbona umwanya nzoza ndabirondera, biroroshe jewe kubitora ku ma televiziyo aho baba bariko babishize canke aho ndiko ndabiraba, nzoza ndacisha ndabereka ingene biriko biragenda ku bafise uburyo bwo gukoresha YouTube. Imana dutabare cyane. Turabandanya, ariko reka subiremo 56. Mwabangushimwe murazi kwitegereza ibigigwa ku isi no mu kirere, ariko ko mutitegereza iki gihe turimo ni kuki? Iri jambo rero niryo rikomeye, shaka twumvikane ko twumve neza. Ariko ko mutitegereza iki gihe turimo ni kuki? Ni kuki tutitegereza iki gihe turimo? Yezu Kristo kiyagiye yarababwira bajya abantu kugira batahure neza. Nuwaba wiyumvira ngo Yezu yabibwira bariya, oya, Yezu arabitubwira natwe, kubera twebwe turi mu gihe cya Yezu Kristo. Turi mu gihe cya Yezu Kristo. Cuti yanje, tureke kwijajara bana b'Imana. Mpora nama ndiko ndabivuga, ibyo bifaranga uri kurarunda ku mabeni, ibyo bintu wishimirije udashaka kubigiriramo neza bagenzi bawe, urebye amazu basitagura,
urebye abantu batizabo bari banezerewe ndiko ndabashingira intahe y'ibyanje y'ubuzima bwanje narababwiye ingene twagiye duhangayika wewe kuki utongira umuntu hezagiye ngo umugirire neza umenya ati nanje bishobora kubita ejo nkahangayika tugirire neza rero uwo ari we wese bana b'Imana tumenye ibimenyetso by'ibihe rero audio canke video reka ndayigeze ngaha umukama Imana bahezagire cyane ariko dukomeze neza kumenya neza ibihe turimo kuko umwanya wari wowe wose yeza azokubita inzamba atujane mu ijuru bana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo mukomeze musengere Ukraine tuyisengere kabisa Imana ikomeze yigaragaze nzokomeza kuzana babwira n'ibindi kandi ntahe sinayihagaritse byose ngiye kuzana bikorakoranya umukama Imana bahezagire cyane ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen turagusenga Yezu turakuninahaza